nitwa Bariruta Delphine. Iciyumviro nagomba gushikiriza nk'ikibazo ngomba gushikiriza kugira mugende mucumbirije. Jewe mfise ingorane ku bijanye n'amatongo. Jewe naraburanye urubanza muri sentare tuburana n'uwo twabyaranye abana. Kuko yari amatongo ayamaze jewe nditwara sentare irantunganiriza nsaba ibirezo by'abana naho ndabarerera. Jewe ku mpamvu z'uko sentare imaze kubintunganiriza, jewe nari ndi no mu gahinga ntitwari tubana no mu nzu, sentare irantunganiriza jewe ndaronka ahantu ushobora gushinga akazu gatoya mu buryo jewe nari mfise ishirahamwe nkoramwo Adra Burundi, ndaronka udufaranga nza ndasadikiranya ndubaka akayinefise kafise icumba na sare maze kuntunganiriza. Mugabo no musi mwanya kuba ikintu agomba ndabature hamaze imyaka 14 urwo rubanza rwaragiye mu ngiro. Mugabo ivyashikiye tumaze kuvyarana nk'abana bane, je nabonye yantesheje umurongo navuye mu ishure uwo twari twavyaranye abana. Je mbona ntubuzima ko sentare ntunganirije ndakwiye gufata ko nosubira ku ishure. Ngira Imana ndasubira ku ishure kiratora umurongo diplome ndayironka. Ndagaruka ndarera abana. Maze kurera abana gushika uno musi yarasubiye aramvuruga. None uno musi jewe abari ayo matongo harimwo na DPE w'intara ya Rutana, maze kuronka akazi yarantembagaje DPE ku buryo nje no mu mpimba ndafungwa arondera naho mpagaze yuko yohatwara. Ako kazi narakavuyemwo maze imyaka hafi 3 navuye mu ako kazi ku buryo avuga yuko azitwara intara ya Rutana ntazosubira kuronka akazi mu gihugu cy'u Burundi. Ndi mu mpimba yaranyandikiye n'ikete yuko noza kurisinya nkava mu mpimba ngo nje gukora mu ntara ya Muyinga, ngo ndumuvuka Muyinga, ngo mperimettre n'umuntu ntigeze saba permission nasabye tane migration nasabye. Nubu iryo kete ndarifise naragiriwe amahirwe ndarifata narase kurisinyira imbere ya procureur. None mwanya kuba ikintu agenda basabe procureur w'intara ya uwo ngaha mu Rutana wa parokia rongoye parokia na jiji prezida baguma bantoteza urwo rubanza rwanje n'ubu jewe ndi nyuma sindasubira n'ubwo rugo rwanje barantoteje. Urwo rubanza rumaze umwaka wose mburana, urwo rubanza gushikiza isanzi ruraci. None Delphine usaba iki muno mwanya? Jewe ikintu nasaba yuko amatungo yanje nkuko sentare yankomoreye no yasubizwa mu bamukoze muri sentare nkuru ya Rutana. Candanga kubera harimo umwanditsi w'urubanza ntashaka, canda atari ku rutoki muri sentare ko yo ntaramurira uwo mwanditsi w'urubanza kuko atari gushobora kunyandikira ivyo ngomba, kandi naranditse n'ikete ndamwiyamiriza. Murakoze kandi je yatabuno musi buramatari w'intara ya Rutana mfashe mu mugongo mba narapfuye, ubu ndiho kubera nyene. Murakoze. Nashaka guhumuriza abantu bose bafite imanza zitaracika yuko haheze kuva mu kw'icumi itariki 20 amadosiye yose yari mu gihugu cose yaburanye yacitse mu gatari bwashikwe mu ngiro, harabaye isekeza ryo kuyashira mu ngiro. Yari amadosiye 3873. Muri ayo madosiye ibice 22 n'amajana 75 zaraheze zaracitse zose. Muri izo nazo 1141 barazikurikiza mugabo ntizahera. No kuvuga kuri izi zakurikijwe zigahera zakurikijwe ku bice 23 n'ibice 5. Izisigaye rero harategekanijwe irindi sekeza rizotangura itariki 4 z'ukwezi kwa kane 2022. Izo zitacitse zose zizoja muri izi zisigaye. Rero turatanze umwizero ku bafite amadosiye yose yacitse ariko atarakurikizwa ko muri gisekeza buca ritangura nazo nyene zizojamwo, kuko ihangiro dufise nuko imanza zose zacitse zishirwa mu ngiro, kuko urubanza rucitse ntirushirwe mu ngiro urwo rubanza nta kamaro barufise. Murakoze. Ariko ngaho nyene yasozere yavuga yuko n'umutekano wiwe urabangamiwe tiyatabura amatari babaramwishe. Uno musafashe iki? Umutekano w'umunyagihugu urajejwe
leta irajejwe umutekano w'abanyagihugu bose, hariho inzego z'umutekano mu ntara, nibaza ko aca azitura kugira ngo nabo nyene bamukingire nk'uko bakingira abandi barundi bose. Ikindi kibazo ni cuhejeje yitwa Hakizimana Jean Marie w'umupolisi, imodoka yagongeye umufasha wiwe akaburana, urubanza rugashika muri sentare Ntahinyuzwa, yatanze nimero ko ruri ku nimero FPC 4489. Ndashaka ndamusabe ikiganiro nicahera aze kundaba, hama ndamubwira uko tuzobikora. Ni ukuvuga ko mu iza murantunga nimba ari intumbero tuzoha runo rubanza, nduca ndamubwira uko bigenda, cyane cyane ko yavuze ko dosiye yiwe yabonetse. Reka dusabe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane nimba dusa ko yokunganira umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa ku bibazo bigiye kubazwa agirisha yivuze. Ndashimiye abenegihugu batandukanye ku bibazo babajije, ko n'ibibazo by'inkoramutima umurundi wese ariko aratwumviriza afise urubanza rwe mu bushikiranganji bw'ubutungane canke ahandi hose mu masentare hirya no hino ashobora kwibaza. Rero inyishu ziza gutangwa n'uwo wese atashoboye gushikirwa aze kwiyumvamo, nk'uko umuvugizi aserukira sentare Ntahinyuzwa n'ibindi bisata by'ubutungane yabivuze. Imanza zikiriko ziraburanishwa, umuntu wese afise dosiye hano ari hano aca aza tumwandike kugira ngo tuze kubikurikirana, atanze nimero y'urubanza rwiwe naho rugeze. Hariho Mboninyibuka Angel yavuze ngo urubanza rwiwe ruri Bujumbura, ariko i Bujumbura hari amasentare menshi adashoboye gutomora, ntidushobora kumenya neza aho ruri. Niyo mpamvu yotwegera akatubwira kugira ngo tumenye neza aho urwo rubanza ruri. Barihuta Delphine bamaze kumwishura, sindabigarukako. Bitama Jeremy nawene ndabona bamwakiriye, nawe nyene ubu yotubwira aho urubanza rwiwe rugeze, kuko yatubwiye ko mu gisata mu mugwi w'igihugu ujejwe ivy'amatongo n'ayandi matungo bari bamwakiriye kandi yari yatsinze, ariko ubu ntiyahejeje ngo atubwire aho ubu bigeze, kuko niyaba yaratsinze rugahera igisigaye nuko rukurikizwa. Mugabo rukaba rukibandanya, aca yihangana arindire gushika aho urwo rubanza ruzoherera. Hariho Hagabimana Hippolyte, nawe nyene avuga yuko yari mu kazi akorera ishirahamwe Foresta, ko yakuwe muri ako kazi mu mwaka wa 2016. Yavuze ko yaburanye kandi yatsinze. Nawe nyene no musaba yuko yoca tuzanira iyo nimero kugira ngo duheze tumuhe intumbero, atwereke sentare yatsindiyemo n'inimero z'urwo rubanza, duce tumuha intumbero y'ingene bishobora gukurikirana bikagenda kugira ngo urwo rubanza rushobore gukurikizwa. Turahereza kuri Caporal Chef de Police Hakizimana Jean Marie, ariko aburana urubanza rw'uwamugongeye umugore wiwe, rugongwa n'imodoka, agongwa n'imodoka itari ifise assurance, mbese n'uwamugonze akaba atarafise uruhusha rwo kugendesha umuduga. Ibyo byose nubwo biri uko amasentare arashobora kubitunganya. Yavuze ko urubanza rwiwe rugeze muri sentare Ntahinyuzwa, ni ukuvuga ngo umuvugizi w'iyo sentare Ntahinyuzwa yamaze kumuha intumbero, yatanze n'iyindi nimero DA 890 ruri mu bushikiranganji bw'ubutungane. Nawe nyene aze kutwegera, aza n'iyo nimero, duheze tumuhe intumbero y'ingene bishobora gukurikiza bigenda. Murakoze.